niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Jewe Ntafatiro Patrice umumana cyangwa umusongore ndi niteka ntangere ryo guha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Ikiganiro uno munsi ni ikiganiro kijanye n'amabara y'umunwa w'amazi. Neza na neza ikiganiro ni 81 c'ibiganiro YouTube, ni ikiganiro kandi c'icumi c'ubumenyi bundi, hanyuma n'ikiganiro ca mbere c'umunwa w'amazi. Ubwa mbere na mbere umunwa w'amazi ni ijambo rigizwe n'amajambo abiri, umunwa nirivuga hanyuma n'amazi. Umunwa w'amazi rero mu kirundi ni ikintu gikamya amazi, ni ikintu kinywa amazi. Ubwa kabiri umunwa w'amazi ni umuntu amanywa amazi gusa, anywa kumbure nk'amafanta, yo ni imvugo y'abantu banywa inzoga, abantu banywa inzoga bakacahita ngo umunwa w'amazi. Ubwa gatatu umunwa w'amazi ni kirya kintu kiza kwijuru, hanyuma kije kwijuru ugasanga kigizwe n'amabara indwi. Ubu rero burya ugiye kubiraba, jewe nama mvuga ko ikirundi ari ururimi rukomeye gose, ari ururimi rusumba n'igifaransa, ari ururimi rusumba n'icongereza. Mwe mugatwenga hinge ndakubwire, uretse ko umunwa w'amazi ari ikintu kiri mu Bibiliya, aho Imana yavuga yuko ishizeho ikintu hagati y'isi n'ijuru kugira ngo Imana yerekane ko ikamije amazi, ni kuvuga n'umunwa w'amazi. Rero n'abarundi niko tubimeze, niko tuvyiyumvira, ariko abafaransa bo bawita ngo ni arc-en-ciel. Arc-en-ciel ni kuvuga ngo umuheto uri mu ijuru. Ivyo nta kimwe bivuga, ariko umuntu avuze ati n'umunwa w'amazi, ni kuvuga ikintu gikamya amazi. Kandi umunwa w'amazi wamuboneka misi yose iyo imvura ipfuvye cyane, imvura yanse kugwa, hanyuma hakaba ari izuba, hakaba ariho n'akayaga. Ibyo bintu bitatu iyo bikwiye, buno nyene umunwa w'amazi ucuboneka. Mu yandi majambo ikirundi kirasumba igifaransa, icongereza ni rainbow. Mu yandi majambo rain ego ni imvura, aho ndavyumva, mugabo bo no kuvuga ari ntuze novuga nti ni ikintu kizunguruka mu kirere, nakantu kameze gutya mu kirere. Nico kimwe baba bongereza baba Faransa bari inyuma y'abarundi, ko abantu bavuga bati n'umunwa w'amazi ni ikintu gikamya amazi. Naho rero none ibyo bintu byaje gute? Ku munsi wa gatanu je nariko ndavomera nza mbona umunwa w'amazi uraje nkuko muriko murabiraba. Ubuhinge mbaye ndabereke gatoyi aho nariko ndavomera, hanyuma umunwa w'amazi ukacuza. Allo, ndaguhaye mwiriwe, ndaguhaye mwaramutse, ndi Ntafatiro Patrice. Ndiko ndavomera ngaha irengarenga ngiziriya hariya, ndiko kandi ndavomera izi mboga zitwa munyambari beta carde zo muri Suisse. Ico nagomba muga kukwereka ni umunwa w'amazi. Ndabiri uwo munwa w'amazi uriko uraza ngaho, nge ndabe ingene nshobora kubikwereka neza. Nge mfate gutya. Iraba uwo munwa w'amazi ayo na amazi ndiko ndavomeza iki kintu. Hiraba ndiko mvomeza ikintu, hanije ndiko ndavomera hanyuma rero ayo mazi ariko aragenda acazana umunwa w'amazi. Nuwo munwa w'amazi hiraba, umunwa w'amazi umwe batubwira ngo ni Noe, ngo umunwa w'amazi ngo ni Noe, ngo isezerano rya Noe n'abantu. None hiraba wow, gasa neza cyane hiraba. Aha nta muntu w'amazi, aha nta muntu w'amazi bizana, ariko nshize ngaha gutya umuntu w'amazi ucuza, sinzi igituma, ariko hiraba ngize gutya umuntu w'amazi ucuba mutoyi, hiraba nguriya, ariko ngize gutya naho ucuba mwinshi cyane, ucuba munini. Abazi ibintu by'ubuhinga muzoce mumbari ingene ibyo bintu bigenda. Ndabira wegereye cyane gose ubibona neza ibyo ari byo, ariko ugiye kubabona ko tubona ko ari umuntu w'amazi wabaye. Hiraba umuntu w'amazi ndiko ndavomera. Raba naje hariho n'undi muntu nawe nyene
yaje kuraba ivy'imirima heraba ariko ngaho urabona kuno modokari yanje nta amazi uranse kuza nge ndabe ngaha kuri zino tomati zanje iyo kuri zino tomati zanje nta muntu w'amazi uza ariko umuntu w'amazi urabona uza kuza inshitse ngaha wow ya yene gasa neza wow sawa rero ndagukengurukiye kwarugira ngo ndakwereka akantu k'umuntu w'amazi ndiko ndavomera irengarenga ndiko ndavomera n'amabeta card ngenda ngabanije amazi ngabanije n'amazi umuntu w'amazi nyene urabandanyuza aha uraheze gose ndiko ndagabanya amazi uraheze none hiraba ndongereze kandi ndongereze umuntu w'amazi uraje gatoyi ngurya abahinga babazi ibintu by'iminwa amazi muzoce mumbarira ingene ibyo bintu biza yego ndagukengurukiye rero wewe ugiye kurahaba ibintu by'iminwa amazi byaje nariko ndagira ni ntafatira Patrice nduyu ndaba amakuru ni jewe ngaha hanyuma ndagarutse kandi ku minwa amazi wanje ndagarutse kuri wa minwa amazi wanje umunsi mwiza rero urakaramba urakagira no munsi itariki 23 ukwezi mu kakaro mu 2021 mfise imyaka 54 n'amezi 4 no munsi umwe ko navuye itariki 22 kwezi kwa gatatu 1993 wewe kuri cyaka kantu reko umuntu w'amazi urakaramba urakagira uragahora ku ngoma aho rero muraheje kubona ivideo aho nariko ndavomera imirima ndiko ndavomera imirima buno nyene haca haza umuntu w'amazi mu mazi muraheje kubibona hajya rero umuntu hamwe je nama mvuga nti Imana ni impu ubwenge hanyuma ubwenge aho babwira jewe ibyo bintu ntavyo nize je ibintu vya shimi ibintu by'ubufyitirizi je ntavyo nize ibintu vya fizike ntavyo nize ibintu by'ibiharuro ntavyo nize muganje ariko rero babwira kandi ibintu ndababwira nimwagenda kubitohoza muzosanga ari ibyo kubera iki kubera jewe nditaho ibintu ikintu cyose mbonye ndabigene ico kintu coteza imbere uburundi kigateza imbere abarundi kigateza imbere ikirundi nivyo nico gituma nagize nico kiganiro hanyuma rero amabara ya arc-en-ciel amabara ya rainbow amabara y'umuntu w'amazi yose hamwe n'amabara indwi n'amabara ndwi hatanga ubwa mbere na mbere rouge ndavuga mu gifaransa ndabandanye rouge ni ryo bara mubona ibara ritukura canke agahama ikintu kiratunze ibara ritukura canke agahama aho rero ibara rya kabiri ni orange nukuvuga ibara rya kabiri n'umucungwe mugabo se umucungwe wari we wose n'umucungwe uhiye nukuvuga umucungwe uhiye turasubiramwo ubwa na mbere agahama ubwa kabiri umucungwe uhiye ibara rya gatatu ry'umuntu w'amazi ni jaune nukuvuga umutoto ubenje canke ingugo niyo jaune ndasubiramwo le rouge nukuvuga ibara ritukura canke agahama hanyuma umucungwe uhiye hanyuma ingugo canke umutoto ubenje aho rero havuye umutoto ubenje canke ingugo haca haza le vert ni mu gifaransa mugabo mu kirundi ni icatsi kibisi ni vert niryo bara rya kane rica ribandanya mu muntu w'amazi ndasubiramwo ubwa mbere hariho agahama hanyuma umucungwe uhiye hanyuma umutoto ubenje canke ariyo ngugo canke icatsi kibisi ibara rya gatanu ni bleu nukuvuga ikirepe mu rurimi rw'ikirundi bleu ni ikirepe canke ubururu mugabo ubururu rivuye muri bleu mu gifaransa blue mu congereza ubururu rero ni blue ubururu mugati w'abarundi twayirongeye irindi zina subururu ni ikirepe ibara ry'ikirepe ndasubiramo rero amabara uko ari atanu hariho agahama hanyuma umucungwe uhiye hanyuma umutoto ubenje ariyo ngugo hanyuma icatsi kibisi
canke icatsi gitoto, hanyuma bwa gatanu ikirepe canke ubururu. Ibara rya gatandatu ryitwa indigo, mu gifaransa ni indigo. Indigo rero iri bara jewe ryarangoye, naragiye ku gisenge bumenyi natware kugira ngo gende ingene iryo bara rimeze. Umviriza ingene nagise inyanja. Kubisanzwe inyanja irimwo amazi, ocean nukuvuga mu gifaransa, ocean irimwo amazi. Amazi nayo ntagira ibara, mugabo iryo bara riba ari iryo hejuru, niko bavuga ngo le ciel est bleu. Mugabo hari ahantu ushika ugasanga harirabura, ugasanga ubwo bururu burazize gose, nico jewe nise indigo. Indigo rero ni ibara novuga ko risa n'ubururu mugabo rizize gose. Mugabo ko twege mu bururu tagira inyanja, ko mu ata nyanja iriho, jiryo bara nagise Itanganika, ibara gitanganika. Nukuvuga hajya hagati na hagati mw'itanganika kujya hasa, nico nisi Tanganyika. Ko cyose kuvuga inyanja muri Tanzania ibintu batazi, mugo Murundi arashaka kubaza Itanganika. Iryo bara rero ryitwa indigo, je nafatira Patrice ndaribatije ibara gitanganika. Mugabo umuntu wese azovyigisha akamenya ko nafatiye Itanganika nayifatiye kuri ocean, ariyo nyanja. Iyo nyanja rero hakuyivuga ngiye mvuga Itanganika. Ndasubiramwo rero, hariho ibara ry'agahama, ibara ry'umucungwe uhiye, ibara ry'umutoto ubenje canke ingugo, ibara ry'icyatsi kibisi canke gitoto, ibara ry'ikirepe canke ubururu. Ibara rya gatandatu ni indigo, ari ryo gitanganika canke ikirepe kizize. Ibara ry'indwi ry'umunwa w'amazi ryitwa violet. Lo violet rero je nayise ikiremve canke ubuseri. Ikiremve nukuvuga na maraso yamaze kuma, nukuvuga amaraso avuze. Amaraso avuze rero niyo niyise ikiremve, nico niyise violet. Birashaka kutasa neza kubyo ugiye kubiraba umuntu akubwiye ngo bleu ngo n'ubururu, ibyo ni ibintu abantu biyumviriye. Ngabo jewe violet mu kirundi ndayise ikiremve canke ubuseri. Ndasubiramwo, ubwa mbere ibara ry'agahama, ubwa kabiri umucungwe uhiye, ubwa gatatu umutoto ubenje canke ingugo, ubwa kane icatsi kibisi canke gitoto, ubwa gatanu ubururu canke ikirepe, ubwa gatandatu indigo. Indigo nayo ni ibara gitanganika mu Burundi. Hanyuma ubwindwi violet ni kiremve canke ubuseri. Mubanza ari murabe rero gatoyi ingene nariko ndavomera. No ngaho iraba ndaronse uri muri w'amazi nguyo iraba hajya urabaye munini cyane, ngenda ndamufate neza. Nguyo wabaye munini cyane, aba no kuri aba hariya nk'ubu ntukunda ariko ngaho urakunda. Iraba wabaye munini cyane, umunwa w'amazi urasa neza gose. Ndawutwara no ku modoka, guma ndawuronka, aha uranyitse ariko ngaho uraje umunwa w'amazi igitoto canje gicyo umunwa w'amazi. Yari jewe ntafatira Patrice nariko ndabivuga bakaramba urakagira uragahora ku ngoma umunwa w'amazi. Aho rero none umunwa w'amazi umuntu awuronka gute? Umunwa w'amazi mu kuronka ugambe na mbere izuba. Umuhungu wanje nabereke izuba iyo riri ingo ngaha gatoyi. Izuba ryamaze kugenda riri hariya gose, hariya niyo riri. Izuba ririko rirarenga hariya rirengera, niho novuga ngo ni izuba niyo riri. Izuba rero, izuba rifise imishwarara yera, nukuvuga hajya umuco w'izuba urera. Mugabo amaso y'abantu twe tubona ko wera. Iyo rero umuco w'izuba uciye muri iryo majyamazi, iryo majyamazi cyo rikora, iryo majyamazi carisanzaza ayo mabara
ari mu muco w'izuba hakaca havamo rero ayo mabara indwi navuze. Ico ni ca mbere. Ica kabiri habwiza kuba hariho amazi ubwa mbere na mbere utumama. Ubwa kabiri habwiza kuba hariho izuba, habwiza kuba hariho imishwarara y'izuba. Aha naho ntubona ko muri no mijumbu byanje bino bijumbu byanje naho nyene umuntu w'amazi uraza, ariko kugira ngo umuntu w'amazi uze izuba rikiza kuba riko riraka. Bona nk'ubu ko izuba rikiye mu gicu, ndabona nk'ubu nta muntu w'amazi uriho, nta muntu w'amazi uboneka, nta muntu w'amazi uboneka namba, ariko izuba niryaka uraza kuraba buno nyene ingedorere izuba ryake niryaka utubona umuntu w'amazi uje. Ikindi kintu ntabonye habwiza kuba kandi hariho n'akayaga gakeya, kugira ngo novuga ngo ayo mama atembere. Yego nk'ubu rero ubu urabona izuba ririko riraka, hanyuma ndiko ndavomera zintore ziwanje. Urabona ko wa muntu w'amazi uri kuraza, uraboneka ni mutoyi mugabo nguwo urabe ndiko ndawerekana. Iraba uko uri kuraza kubera ukuvuga umuntu w'amazi uza iyo hariho novuga nti iyo hariho umuyaga hariho n'izuba. Uwo muyaga rero uva muri iyo climatisation centrale yo kunzi wanje, nico gikanyisha, nico gitumye uwo muntu w'amazi uza. Kuko iyo njanye aha hirya gatoyi, aha hirya umuyaga ntwashika neza, no ngaho umuyaga ntwashika neza. Urabona ko umuyaga uciye usa n'ubuheze, ni ukuvuga ko umuyaga uheze, ntushaka kuronka umuntu w'amazi. No ngaha urabona no ngaha none uraje uwundi muntu w'amazi rero mwiza, ndiko ndavomera intore mu kigo. Heraba uraje nguyo umuntu w'amazi, nguyo umuntu w'amazi uraje. Ni ukuvuga ko hariho umuyaga nko ngaho urabona biranse, mugabo ngaha umuntu w'amazi nguwo uraje uraboneka nguwo uje. Ngenda ukure urabe hagarika amazi, amazi ndayahagaritse, umuntu w'amazi uragiye. Ubu naho ngomba amazi ndayatse, hanyuma umuyaga uwo muntu w'amazi kandi ugaruke. Umuntu w'amazi kandi uragarutse, hanyuma reka turabe igituma umuntu w'amazi uba. Umuntu w'amazi uba nkeka iyo hariho izuba, hakabaho kandi kumbure n'umuyaga urimwo novuga nti urimwo amazi, ibintu bya gutyo. Aho rero abahinga rero bashaka kubitegera neza gusumba bobikora, hama babikoze rero bagaheza bagasigura. Iraba ngaha nta uriho, mugabo ngaha kandi bagarutse, bagarutse ndawubona uyo nahari gatoyi, aha hari gatoyi gose, mugabo ngaho ugiye ukuru urabandanya urabaye munini y'agatoyi, uraboneka gutya. Aho uraheze, aha uraheze, aha usa n'ugiye kubera izuba ryarenze. Hinge turirabe riragiye mu ntuze mu ngiryo, izuba riragiye riri mu bitutwa. Ko riri mu bitutwa rero, izuba riri mu bitutwa niho umuntu ashobora kutaronka umuntu w'amazi. Umuntu w'amazi uronkeka iyo imishwarara y'izuba ishika ku mazi canke ku muyaga urimwo amazi. Nuko rero ndakengurutse no kumwega no kumugezi ntafatiro Patrice, ariko ndashikiriza ibintu bijanye n'ivyo bintu by'iminywa amazi. Ariko ndavomera ngaha bwa mbere navomeye hariya mu mirima, ubona ariko ndavomera muhira. Umuntu araba ngene hameze, nyine ariko ndavomera intore. Raba intore nateye mu ntuze mu mifuko, izindi ndazitera mu tuntu tw'utuvumvu naguze. Ivyo nawe wobikora ndoheza ndabivuge ikindi gihe, ariko ubu nagomba kuvuga ibintu by'iminywa amazi. Nakoze
nuko rero nico gituma uwo mushwarara uvuye kuzuba uciye muri ayo mazi, ico ayo mazi ashakora aca sanzaza akaca vyaza iryo baragera ry'uwo mushwarara w'izuba, akaca havamo rero ayo mabara indwi. Hanyuma mu kuronka ayo mazi naho rero nuko imvura ibiguye hariho n'izuba canke ugahuha, tuba turakira abana batoyi twarashira amazi mu kanwa mukagira ngo duhuje buno nyene haca haza umunwa w'amazi. Mugabo wacumana kanya gatoyi jere ndiko ndavomera nagiye ndabibona ndatangara. Aho ikindi naco nuko umuntu aba ariko aravomera ahubwo nariko ndavomera, hanyuma n'izuba rikaba ariho riri, hanyuma hakaba ariho kandi n'akayaga, hanyuma hakaba ariho kandi ayo mazi buno nyene bikaja biryoha. Aho rero ikintu twize niki, nuko twize ko umunwa w'amazi ufise amabara indwi. Ayo mabara twayavuze, hariho agahama, hariho umucungwe uhiye, hariho umutoto ubenje, hariho icyatsi kibisi, hariho ubururu canke ikirepe, hariho itanganika, hakaba kandi n'ikiremve canke ubuseri. None rero wewe ari kurankurikirana urakarambura akagura gahora ku ngoma. Nimana tuyikunda ngo tuje mwijuru, none ko tuyikunda ngo tuje mwijuru, raba nawe icukora nufyo ndaho handitse sabone, hanyuma wongere usangize n'abantu, hanyuma wongere ushime, hanyuma wongere ufyonde kuri ako gakengeri, hanyuma wongere unyandikire kugira ngo uhere amazinda canke unyongere ivyiyumviro. Yari umuronzi mu kiruri c'abarundi ntafatiro Patrice Umumana canke umusongore murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma. Uwamfasha amajwi, uwamfasha amasanamu ni Bagwa Donovan Ivan. Murakoze, murakaramba, murakagwira.